bakorera Madrid byo mu Mengereza ariko twihute kuri Raphinha nibaze kibazo kivuga ngo Raphinha asabwe kugira ngo atahukane Ballon d'Or no mwaka ivyamaze gukora ahageze muri no saison iharuro afise vyo bemwemerera yuko Ballon d'Or nubwo saison irangirira hano ayitahukana cyangwa Raphinha aracafise ivyagisabwa kugira ngo atahukane Ballon d'Or no mwaka. Raphinha cyase Rafael Berori uribuka ko umunsi wa gatanu wankubisa akantu sininde mukinyi mwiza ku isi ubunyene afatiye ku biharo bigaragara ndakubwira ngo ubunyene sezo uhagarara ekipe taratwara ibikombe Raphinha agenda mu Ballon d'Or kwibero nibibesha ubwo rero uvuze neza ati Raphinha arasabwa iki kugira ngo atware Ballon d'Or vuga ngo icyo umukinya asabwa kugira ngo atware Ballon d'Or haragarukamo ikintu citwa ngo sezo yaheze nimba sezo iheze cyangwa umwaka w'inkino uheze umukinyi haruhande y'ibiharo vyo individuellement yatwaye iki nkunda kugaruka ku majambo Hurricane yavuze ubushize avuga ati umwaka ndibona nk'umukandida ari seriye kuri Ballon d'Or kuko ndiko ndatsinda ibitsindo ati ku mwaka weza ariko natsinze ibitsindo birenga 50 mugabo nta gikombe nari mvise tariko mwaka ndizeye gutwara igikombe kimwe canke bibiri aho yarakiri muri quart de finale ya Ligue des Champions bwasezereko kandi yarabona kari très proche yo gutwara Bundesliga kandi yarabona ngo natwaye Ligue des Champions nitwa meilleur buteur wa Ligue des Champions nkatwara Bundesliga nitwa meilleur buteur wa Bundesliga nitwa peut-être na meilleur joueur wayo ntaco tumana umukandida ari seriye peut-être ikintu cyari kumunaniza ni equipe dufate Raphinha no musafisi biharo vyiza buriya cette saison amaze gukwiza ibitsindo uruhara mu bitsindo 60 ari kumwe na Barcelona ndetse ugashamo n'ingene yakinye mu gwiseruka rwa Brazil uno munsi Raphinha agakombe kitwa ko kababanjirije kabaye Morale baragatwaye kandi bagatwara gize uruhara rukomeye cyane kuri finale batsinda Real Madrid muri Super Cup kandi bagatwara anatsinze equipe novuga ngo itera motivation abakinyi ba Barcelona gusumba ibindi bintu byose uno munsi equipe igeze muri demi finale ya Ligue des Champions il est le meilleur joueur wa Ligue des Champions bunyene n'abantu bo biharira pas decisive ndwi bitsindo 12 uruhara mu bitsindo 19 kuri Raphinha niyo mukinyi mwiza wa Ligue des Champions no munsi ari no muri equipe imwe muri equipe zibiri cyangwa zitatu nziza dusigaye muri Ligue des Champions ko dufashe muri zine dusigaranye turashobora kuzitondeka matière ya performance tukavuga ngo Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter de Milan, Arsenal cyangwa Arsenal tukazitondeka mugabo urumva ngo muri equipe nziza zine dufise no munsi muri Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya Barcelona iri muri zine kandi mwizo zine siyo ya kane nubwo atobari ya mbere ni ya kabiri atari ya kabiri ni ya gatatu mugabo mucaka ni sinda ishije kuvuga ngo ni iri muri equipe zitatu nziza dufise kugeza muri umwanya equipe ya Barcelona statistiquement parla nibaza yuko atari equipe ya Paris Saint-Germain no musugiye kuraba umusaruro wa Atalanta nako equipe ya Inter de Milan kwiratanga ni nziza bon erega dufashe ubunyene ku biharuro Barcelona niyo nziza kubera ikica dufata match bakiye muri phase League Barcelona bo barenganye bafise ikibanza ciza gusumba izo basigaranye zose kuko yaba Inter de Milan yaba Arsenal ndetse na Barcelona bose barenganye bari muri nani za mbere mugabo Barcelona arenganye ari ya kabiri sivyo equipe ya Arsenal na Inter de Milan chaziza ngaho Paris Saint-Germain yoshize inyuma mugabo cyadufata kubo beri minye nabo uje usanga witiye mu finale Paris Saint-Germain yaduze en puissance kuko baratsinze equipe yitwa Liverpool sivyo mu gihe Arsenal bako batsinda PSV kandi bayitsinze ibitsindo byinshi buri Arsenal ugajuza muri quart de finale kugeza mu no mwanya equipe ya Arsenal niyo equipe itaratsindwa muri knockout stage nubwo idatsinda match ya Renal Tour mugabo witiye mu finale batsinze PSV kimwe indwi kubusa baca bakina indi match baranganya quart de finale batsinze equipe de Madrid niyo equipe nyene yikarifiye muri demi finale itsinze match zibiri Renal Tour ndavuga Arsenal uno munsi bagiye ko bakina na equipe ya Paris Saint-Germain ngo statistiquement muri knockout stage urasanga equipe ya Arsenal niyo nziza mugabo dufashe tugakombina knockout stage ndetse na kiriya gihe cyo mu matsinda uko bagiye baritwara ikibanza tukabijamo dusanga Barcelona ari equipe nziza kwivyo biharu na Inter gaciza ngaho tuvuge ngo Raphinha mwiza kugeza ibiharo vyerekana ngo ari muri equipe nziza mugabo rero one hala fin de la saison turiko turahiraheza saison iyo duheraheza saison kugira ngo ibiharo byawe bibe vyiza nibikombe afise finale ku munsi wa gatandatu ya Copa afise inkino za La Liga turaza kwa tubigarukako yatsinze ibitsindo biratangana assist buri ugiye kuraba statistiquement yaheruka performance ya raza gusanga nikera mugabe ibi niwe wenyene kwa Barcelona rego no musi dufite ashobora kubikora kabiri cyangwa gatatu muri saison ibitsindo bibiri assist zibiri igitsindo ibitsindo niwe mukinya ashobora kugira uruhara mu bitsindo bitatu muri match imwe kwa Barcelona mu buryo bwisubiriza kenshi gashoboka uno munsi Raphinha novuga ngo akeneye Barcelona cyane gusumba uko Barcelona mukeneye kugira ngo watware individuellement
kuko Barcelona idatwaye ibikombe Raphinha ivyo yakoze bizopfa ubusa mugabo Barcelona igitwara ibikombe ivyo Raphinha yakoze bishobora guhabwa agaciro nko kubice 100%. Nico gituma je nkunda kwivugira ngo uburyo ntahuramwo football wowe sibwo yitahuramwo sibwo uri kwaradukurikirana kuri radio yitahuramwo ntibisigura ko biduvuga atari abidusumba mugabo umwe wese mu buryo atahuramwo football n'imyemerere yiwe cyo gituma nkunda kwivugira nimero 10 wa mbere ku isi ni Bruno Fernandes wacugenda kuri aba Bruno Fernandes akinira ikipe ye ni Manchester United ihagaze nahiri Manchester United mugabo jewe ndemeza ngo ngendeye kuvyo nshingira ko jewe nimero 10 mwiza n'umugabo witwa Bruno Fernandes ndiko ndinjira ku mugabo witwa Raphinha jewe ndi sedwi n'abakinyi bakina umupira Raphinha akina n'umugabo witwa Bruno n'umugabo yitwa Raphinha n'umugabo witwa Federico Valverde bisiguye iki ni wa mukinyi ntuzoza kumbwira ngo ni wancenga canke ni wacenga abakinyi 2 3 4 bikarangirira mu gucenga ivyo bintu uzobugize bitandukanye n'ivyo Doku yakoze uzobugize bitandukanye n'ivyo Anthony yagize mugabo menya ngo inyuma yo gukubita ikorosi hari igikenewe canke sinshoboye gukubita ikorosi mugabo hari ikiryoshe gusumba ikorosi Raphinha ni imwe mu mayerema equipe Barcelona novuga ngo ifise uno munsi ihagazeko abantu bakunda kuvuga Lamine Yamal bien sûr Lamine Yamal no mustari wa equipe n'umwana wa Ramasya Ramasya isiguye ku equipe ya Barcelona mugabo ari ugwego rwo kwitwa meilleur joueur no mustop comparana na Raphinha mugabo ubwo Lamine Yamal yoba mwiza abakunzi ba Barcelona sinzi ko batahura canke abakunzi umupira w'amaguru ko batahura ubwiza bwa Lamine Yamal n'ubwiza bwa Raphinha tubushize ku munza n'ubwiza bwa Raphinha ni bwinshi gusumba ubwiza bwa Lamine Yamal bisiguye iki Raphinha ni wa mukinyi icambere yabaye destabilize n'abakunzi ba Barcelona yabaye destabilize n'indongozi Xavi Hernandez hageze gihamushira ku isoko Raphinha avuga ati sinzova hano amasezerano adaheze Frika amaze kuzamugirira icizere Raphinha twereka rovre Raphinha rero isura yiwe ya bien nziza y'ukuri ni turiko turabona no munsi Raphinha ari capable kuzomutuma Champions nako kuzomutuma Clasico ari capable kuzomutuma Atletico Madrid nubwo atotsinda ivyo bitsindo kabana ngo yakriye uburyo bwinshi bushoboka ari capable kuzomutuma Bayern Dominique uno munsi kimwe mu bakunzi ba Barcelona batazopfa bibagiye nagasuzuguro canke amajambo y'abakunzi ba Real Madrid canke y'abakeba ba Barcelona yavuzwe kenshi yuko umwaka wose Barcelona itegeze guhura na Bayern Dominique bivuyemwe mugabo Raphinha yakoze ikintu na Lionel Messi ategeze gukorera Barcelona imbere ya Bayern gutsinda hat-trick mu igori rya Bayern Dominique niyo mukinyi wa mbere wa Barcelona afise record ikintu kiri bwimera Raphinha no Ballon d'Or no kuburi ibikombe tout simplement uziko Robert Lewandowski kuva se zitangura kuri match ya Deportivo Alaves niyo match yonyine amaze kugira mu ruhara mu itsindo bitatu Raphinha amaze kugira uruhara mu itsindo bitatu muri match icuro zitanu muri no saison Raphinha tsinda finale Raphinha tsinda muri knockout stage Raphinha tsinda toute compétition Raphinha ni mwiza muri equipe nationale nukuvuga Raphinha tsinda ibitsindo yakinye match nziza Raphinha kina match akagira contribution mu itsinda agakinisha equipe wanashima numwe mu bakinyi batanga solution nyinshi kwa Afrika ashobora gukinira mu bamfu mwibuka uno munsi turiko turabivuga iyi ni saison yiwe nziza mugabo no mukinya ari kuri poste atari gwe yarahe kandi niyo saison yiwe ya mbere akoreshejwe nko mu nimero 11 ashobora gukina nka nimero 10 ariko poste basanzwe ari nimero 7 iyo nimero 7 uno munsi iri kumwe na yitwa Yamal ariko ari explosive byabaye ngombwa ko bamuhenga kamujana ku 11 kandi uno munsi iyo Barcelona igize ikibazo cyo ku nimero 10 igasangira afite undi mukinyi wo kombla video ku nimero 11 Raphinha nimero 10 mwiza igasanga Lamine Yamal birasabwa karuhuka Raphinha ku nimero 7 akaba mwiza ku nimero 11 agakina Ferran Torres cyangwa undi bivuze ngo no munsi le meilleur joueur nivyo turazi ko Barcelona ubwiza bwayo ni organisation nukubirikira kintu no mupira ADN yabo mugabo rero dufata no munsi aho twatanguriye aho tugeze no munsi Barcelona ikirasabwa gukina umupira bari muri byabiye bitabemerera gukina nkuko bari basanzwe bakina bari muri byabiye bari kuri pression ya 3 gusa ibindi ntumbaze nimba uri kuri pression kuronda amanota 3 ibindi ntumbaze ugomba kuraba utumu yaronka kenshi gashoboka niwe mukinyi mwiza wiyo nico kintu rero ndakubwira umugabo yitwa Raphinha Jewe sinzo kwigira ndamugeranya na Lamine Yamal peut-être bitubi ivyo kazoza katubiki mugabo no mose sinshobora gufata Lamine Yamal ngo namutereke ku rwego rwa Raphinha sinshobora gufata wanashaka kwemera ko Vinicius Junior mu kinyata y'ibwoba usivye ko Yamal bon aracafise ico cizere cyo kuzoba igihangange muri kazoza mugabo on est dans cette saison turiko turakompara iyi saison muri no mwaka duhagazemo ndemeza ko ku nimero 11 Vini ndamushiramo ngashiramo bareo ngashiramo bagiye batandukanye 11 ibiharuro byiriko birivugira Raphinha ateye ubwoba ikiri mu muze Ballon d'Or Raphinha niki ni Barcelona muri bikombe ni imvune ya Raphinha ashobora ko yagize Barcelona ikabandanya ikindi tamufise cyane n'izindi facteurs za UEFA na France Football zishobora kuzamo mugabo dufata karore niba twari bikombe
Barcelona igatwara ibikombe ninatwara Champions League vyonyene igatwara na La Liga ikiri bwime Ballon d'Or Raphinha ni cayimye Vinicius mu Erega ino doit pas nécessairement no gutwara Ligue des Champions. Dufate nko Barcelona itsindiwe kuri finale na Paris Saint-Germain. Sivyo? Itsindiwe kuri finale na Paris Saint-Germain. Biroshe guca ukompara Paris Saint-Germain kigutwara gikombe. Biroshe gukompara Raphinha. Ousmane Dembele acagomba kwa mwiza gusumba Raphinha. Mugabo individuellement urashobora gusanga hariho kenshi Raphinha bera yetse iyo equipe ugasanga peut-être bahuriye nko kuri podium Raphinha akabuwa kabiri kuri umugabo azwi izina rya Ousmane Dembele. Mugabo kugeza ubuje cy'ibyaro binyereka deja naho nofatira ku bikombo bunyene je Raphinha ari kuri podium muri batatu arimo natsaba arimo muri batatu no munsi umupira w'amaguru aza kuba ukomeje kutwereka kurenganya mugabo ashike finale dufata karuro niyo challenge ariko ndagarukako buriya challenge bashobora guhura nayo ikabananiza nugurira kuri finale na Paris Saint-Germain ikabasindirayo uko mu byaro bigaragara umuntu bohatana cyane yo badembere kandi guhatana na Dembele nk'umunyaburaya kina Equipe de France Ballon d'Or ni gwabo nibindi byo babigoye cyane no mugiye nagutwaye igikombe by the way bora sawa bavugira mugabo dufata karuro iki gikombe Barcelona gitakaje nk'imbere ya Arsenal Raphinha yo natwara reka nakwereke n'ikindi kintu kuko ashobora gusanga abakinnyi bose Arsenal yoshira imbere itatwaye Premier League bo batakaje finale ya Ligue des Champions dufata karo batwaye La Liga biragoye kuzana Saka biragoye kuzana Declan Rice atanguye kugaragara wanashima equipe hageze muri quarter final uno wanashaka ejo canke ejo bundi inkino za kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma muri Champions League ziratangura Arsenal ifise Paris Saint-Germain Barcelona ifise Atalanta nako Inter de Milan Atalanta sinzi impamvu gumingarukamo bisiguye ngo nimba Arsenal ari capable ko yekwera Paris na Inter gacha yerimina Barcelona zikavamo tukasanga ku mukino wa nyuma dufise Inter na Arsenal Barcelona ikabetwera Liga twara Copa del Rey nta kibazo n'ubundi Raphinha adatwara Ballon d'Or kuko bari bohiganirwa ibikombe nako bari bohiganirwa ico gihemba zo bari Ousmane Dembele zo yaravuyemwo uno muzi abandi bakinyi beza bari ku rwego rwa Buraya yaruwo Kylian Mbappe ni Lamine Yamal ni Pedri Gonzalez Haundi mukindi ko nabona ashobora kuza gukonfirma yerekana challenge nyinshi no musikia buriya je ndiko niyumvira isezo ya Raphinha nkabura aho byavuye hari n'igihe ushobora kwiyumvira ati ibi bintu nibirimwe imyuka mibi Raphinha ibi bintu nivyo yasenge cyane byagenze gute ibaze umukinnyi ashobora kuba transforme avuye muri profil yo kumva ngo bariko baransora muri equipe ageze kuri profil yo kwitwara meilleur joueur de l'équipe qui est capable même yo kwambara brassard equipe kandi akayigendera nashima gusumba kapiteni mukuru kuko brassard ya Barcelona muzi jewe ndiko ndabona ko Raphinha rasira responsibility zo kuba kapiteni gusumba Ronald Araujo gusumba rimwe na rimwe Frenkie de Jong wanashi nivyo Raphinha arageze igera ba frustrer ari utuntu twaciyemo muri no saison muri uko amajambo yavuze bari ari muri Saudi Arabia hari Jeddah bagiye ukina hari mu gihe hari ko aravuga ikintu cyo kwandika mu Espagne muri uko amajambo mugabe inyuma yaho baragarutse bazana igikombe bagaruka muri Liga ari beza muri Champions League nibindi uribuka la fois passée byavuzwe ko yashamiranye muravyibuka shamirana na Mwaka Ter Stegen ari karamugaragara na Afrique wanashaka shamirana bon hariyo pression ziba Donatsire n'ivyo ugasanga umukinyi niyo ijera bivanye n'icari canke bivanye nuko tumumenyereye ari karaba mu bihe uno musi sinibaza ko Raphinha uyosomwa akagomba tware Ballon d'Or ntazorire kuri podium kuko ibintu biriko biramubako ni nkuko ari indoto mugerageza kwica muganje cya Raphinha du projet profil Raphinha kuvenja muri Barcelona uburyo ibintu bihindukije isura bikaza kuri Raphinha dufise no munsi ni ibintu kibiraba nta kintu kimwe cyo tuma Raphinha gitwara nka Ballon d'Or atarira gusa givyo nta kuri kintu na kimwe cyo nangaza nko kumva ngo naho sezo herera Barcelona igasezerwa amahigano yose irimo Raphinha kuri podium ariyo givyo kuri Luis Diaz Beloli la Raphinha mujanye no kuba yotahukana Ballon d'Or no mwaka muri equipe yitwa FC Barcelone mbeko twinjira